Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho bari mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na Zombi turi muri switch quiz abantu mukunda gutwenga abantu mukunda inkuru umunsi ntimutse kure nibiza kuba byose twagiye tujye show Amazina ni Tifo Msafi Stylish. Tifo Safi Musanyish. Tifo Musafi Stylish. Kazina niryo mugiye. Umva hari Kirundi, hari Kiswahili, hari Kicongereza. Gari. Kweki bakwisa amazina yose indimi zose. Like nyene kugira bisa neza sunajua tena. Tifa usanze ukora iki? Ndi stylish. Nkora mu bintu by'impuzu. Ya, urambika abantu bose abakobwa bahunga abana byose. Bose. Ariko cyane kubakuze kubera abana umva babigoye ukuntu utari mu by'abana cyane. Hanje ubona abanyambika iki kugira ngo mbegwe. Sofana ho ubwe. Ngiye nko muri mariage y'umugenzo wanje. Mariage. Washobora kumbara agakanzu kari sexy cyane kameze nka gute nshaka ungire se modele yahe no ameze nka gute umugenzi wa mubesi umu BFF mbo washobora kwambara agakanzu ka blanc nyene kagufi kugira mwe bakunda ko mata yaboneka sunaje okay ya Matayi nkashira kwibarabara nagasaha nyene apani nkambara kwikanzu twa tundi duto isanga twicuma nyene twanuzenya n'amahereni Rolex na mahereni nkayo nyene ni bon yego ndabona nzohanza unyambike uritegura mutwaje nza kukubaza welcome twaje turoshe cyane nkaho usanze umustilisi uzi ibintu byinshi byose urabitora cyasubira tamu amahera sinaza ingendo yatwaye numva nubwo numva ngashaka kukubatsa mbona ngo havuye bitaba byose okay commencer kibazo cya mbere kivuga uko vuga ikintu gifite amoya hejuru ariko indani usanga gitose ikintu gifite amoya hejuru ariko indani usanga gitose gifise vuga ikintu gifite amoya hejuru ariko indani usanga gitose amoya hejuru ariko bashaka kuyamwamo aramweka cyane yishura nawe notwe nirwo mbutrishi ndagufasha ikibazo nakwizenda dusa kugitora ikibazo kandi gusubiremo ikibazo cyane vuga ikintu gifite amoya hejuru ariko indani usanga gitose sexy umukobwa kibazo cya mbere kirakunaniye twizeye ko cyanyuma basiza kugitora urantaye hasi nibyo morani ahubwo bananiwe tu bapambaye oya mbabarira ikibazo cya kabiri raco ndera kandi mva mu bicu bibaza ko ndinde urera kandi mva mu bicu bibaza ko ndinde system y'ibyo bibazo mubikuranye mubikura nyuma mubisoma bitabo ndabona ibibazo byose irana yakundi amazina yawe kwitande banyita niyo nkuru Mubaraka mu mizi yego usanzwe ukora iki Mubaraka sigaye nkora ibintu byo gukotesha imvutano amatante gukora amadekoro ibintu nk'ibyo imvutano nziza ya mbere ikotesha ngaho hariho ya 40,000 ya 50,000 ivana rero n'ubushobozi bwawe none wowe imvutano uramenya ibintu by'imvutano n'umuhungu ko numva ko mudutwara akazi kwete imvutano ushaka kubwira umumama ati iyo mvutano vraiment ni nziza kurera n'isaha ubimenya gute mama bubu baratujukiye nico gituma natwe twinjiye mu buzi bwabo basigaye bakunda mama bubu cyane gose buke tu
usanga bubaha keya iyo baje gukota ugasanga ayikosa amahera menshi gukota amahera makeya sinzoza niba uko bimeze ivyo byarazimvye n'akahe kantu ukoresha kugira ngo abakiriya baze ari benshi baba mama nta nakamwe gishukuri gusata umutima mwiza muramufata neza ukaganira neza nico conyene uriteguye mutubazo nza kukubaza nta ngorane ikibazo ca mbere kivuga uku vuga ikintu gifise amoya hejuru ariko indani usanga gitose gifise amoya hejuru indani usanga gitose ico kintu naco nzi iyumvire oya ikibazo ca mbere kirakunaniye nta kundi twizeye ko ca kabiri ari naco ca nyuma basi uza kugitora ni bibiri vyonyene yego anishimwe ica kabiri naco kivuga uku ndera kandi mva mu bicu bibaza ko ndinde urubura ikibazo ca kabiri aragitoye amazina yawe kwitande Ndamwizige Jodasin. Ndamwizige Jodasin. Ego batazira kiba. Batazira kiba gutazira kiba kubera. Biravana niko navutse. Kuko papa wanje egeje navuka ndo mu bebe. Yaje azananye n'umugenzi we kundaba ku bitaro. Umukongomani aca umbwira ngo ngo uyu mwana avutse ngo ari munini. Ngo asa n'umugabo ara muri Kongo. Uwacu ngo yitwa Kiba rica riramfatira uko nyene usanzwe ukora ikinone Kiba umukwafere umwa abahungu canke niba ukwafere usanga bagira amakwafere aba mama n'abakobwa oya jemwe abahungu abagabo bitegwe no mutoze nza kukubaza ndagerageza kibazo ca mbere kivuga uku vuga ikintu gifisa moya hejuru ariko indani usanga gitose ikintu gifisa moya hejuru ariko indani usanga gitose ikintu gifise amoya hejuru ariko cyo mu bwoko buhe cyo cyose indani usanga gitose muri ko murampoteza vraiment numva ico ikibazo ca mbere kirakunaniye twizere ko ca kabiri arico ca nyuma basi cyo gitondo nangorane ca kabiri naco kivuga uku ndera kandi va mu bicu ubaza ko ndinde kibazo ca kabiri naco nyene kirakunaniye nta kundi yihangana sawa amazina yawe kwitande Kezakimana Hafsa. Kezakimana Hafsa. Hafsa ukora iki? Je ndakotesha ngaha by'imvutano kandi nkiga kama kangahe. Je byarananiye nyene ndahora ndiga mu windwi ariko byarananiye ubu ndadubuye. Ariko mu mwaka uza witeguye kubitora. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza none. Yego nditeguye. Kibazo ca mbere kivuga uku vuga ikintu gifisa moya hejuru ariko indani usanga gitose. Amoya hejuru ndani usanga gitose. Ebisaba ndiyumvira. Yumvira. Ndani gisanga gitose. Ni jembo no mengo yo bari nkuko canke imbata. Tambere kirakunaniye twizeye ku ca kabiri arico ca nyuma basi cyo kugitora. Ca kabiri naco kivuga ndera kandi mva mu bicu ubaza ko ndinde. Udera handi ukava mu bicu jembo na ari nkinani nk'imvura. Imvira neza. Ndera nkava mu bicu uko nyene. Naco nyene kirakunaniye nta kundi wihangane. Sawa. Amazina yawe kwitande? Je amazina banita Irakoze Diouf. Irakoze Diouf. Diouf? Diouf.
Zifu. Usanzwe ukora iki? Jewe nkaba ndi umunyeshuri. Mu wa kangahe? Premier poste waramenye ugiye mu wa kabiri? Ngiye gisata cyahe? Science usanga waciye ubwenge ibibazo byose baza kubitora? Oya ni kugerageza buke ndabe yuko kubera sinzi ibibazo izo mubaza ariko ndagerageza uraza kubitora ari kuri izeye muri we. Ikibazo cya mbere kivuga uku vuga ikintu gisamo ya hejuru ariko indani usanga gitose. Gifisa moya hejuru indani ariko kitose. Ico nzi jewe nagerageza kuvuga inkoko. Ikibazo cya mbere kirakunaniye twizere ko icya kabiri arico cya nyuma basi cyo kugitora. Ego icya kabiri naco kivuga uku ndera kandi mva mu bicu ubaza ko ndinde. Ndera kandi mva mu bicu je kuntu no kivuga ati ico ndera kandi mva mu marayika. N'ikibazo cya kabiri kirakunaniye nta kundi bihangane. Sawa murakoze. Amazina yawe kwitande? Je banyita Ndayisenga Leopoldo. Ndayisenga Leopoldo. Leopoldo cyangwa Leopoldo. Usanzwe ukora iki? Je akazi kanje ka buri munsi ni mikashi nyene. Uko bisa. Akazi kawe kari mikashi wa gatangwe ariko mbona usa neza karugiza neza. Oya si cyane gose nagatanguye mu mwaka wa 2023 mu kwezi kw'icumi. Uvuka hehe? Jewe province natale ni Kayanza. Ego ariko umwaka wose uri kurakorana imikashi wabonye ko byungutse aba bitungutse ba warabihebe. Ego uriteguye mutabaza nza kukubaza none? Ego ndi praise nshoboye ndazishura. Ego ikibazo cya mbere kivuga uku vuga ikintu gifisa moya hejuru ariko indani usanga gitose. Ikintu gifisa moya hejuru indani usanga gitose. Bacita n'agakoko gatoyi bakita ntakora kondo. Ntakora kondo niko nibaza. Ikibazo cya mbere kirakunaniye nta kundi twizere ko cya kabiri arico cya nyuma basi cyo kugitora. Ego cya kabiri nacyo kivuga uku ndera kandi mva mu bicu bibaza ko ndinde. Ndera kandi mva mu bicu wene nibaza ko ari Yesu. Ikibazo cya kabiri kirakunaniye nta kundi bihangane. Sawa amazina yawe kwitande? Jessica Jonyene nibitanga Jessica usanzwe ukora iki? Ndi muri bisanzwe gisagara cya Bujumbura urimira hehe? Bujumbura hariho barima nyene. Urima iki? Ndarima irengarenga nkarima ibiharage ibigori. Urabifungura cyangwa ushobigurisha? Ndabifungura. Nari mu bigori bigurisha? Umwimbu umutore? Nyene ndabigira stoke nahandi kugurisha sigurisha. Uriteguye mutabaza nza kukubaza? Ikibazo cya mbere kivuga uku vuga ikintu gisa moya hejuru ariko indani usanga gitose. Usanga indani gitose. Inkoko. Ikibazo cya mbere kirakunaniye twizere ko cya kabiri arico cya nyuma basi uza kugitora. Icya kabiri nacyo kivuga uku ndera kandi mva mu bicu bibaza ko ndinde. Marayika. N'icya kabiri kirakunaniye nta kundi bihangana. Amazina yawe kwitande? Manirakiza Kenny. Manirakiza Kenny kungu yatekereje cyane. Buke nyene. Kenny usanzwe ukora iki? Sanzwe ni mu commerce. Umukomeza utandazi? Ndandaza ibintu by'injya ndabikura ruguru ndabizana. Uvuka hehe? Uvuka mu ntara ya Gitega. Umva rero bikuri iwanyu ubizana mu gisagara. Yego. Abibonye n'abaca basigaye baragiye. Baba bafise ibindi usanga dukoresha amafaranga. Bimwe twitwa umusesekara nibyo ucuzana akaba ari byo ucuza kugurisha. Yego.
uriteguye umutozo nza kukubaza ndagerageza ikibazo ca mbere kivuga uku vuga ikintu gifisa moya hejuru ariko indani usanga gitose ikinyabwoya ikibazo ca mbere kirakunani nta kundi wihangane twizere ko ica kabiri arico ca nyuma basi uza kugitora ntacyo ndagerageza ikibazo ca kabiri naco kivuga uku ndera kandi mva mu bicu ubaza ko ndinde urera kandi uva mu bicu nibaza ko woba urinde nibaza ko woba umumarayika n'ikibazo ca kabiri kirakunanira kundi wihangane sawa bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira mwabonye ingene ikiganiro cagiye kiragenda aho ibibazo vyari bibiri vyashoboye kunanira abantu benshi ikibazo ca mbere cavuga uku vuga ikintu gifisa moya hejuru ariko indani usanga gitose ikibazo cashoboye kunanira abantu bose bari kwishura ko ari inazi canke mu gifaransa noix de coco ica kabiri naco cavuga uku ndera kandi mva mu bicu wibaza ko ndinde bari kwishura ko ari uruburu ico kibazo cashoboye gutora umuntu ndashimiye cyane rero abataraga subscribe mugiye subscribe madamu kikanugano vya Roy TV nshimiye cyane na zombi twari kumwe kuri kamera ikana bikora neza amajwi kashikira ameze neza hamwe n'amasana ameze neza cyane au revoir.